nk'uko mubibona twatanguriye kuri barabara rya RNE Bujumbura Bugarama Kayanza. Iryo bara mwabonye urenganye ngaha iwabo w'abantu ko hari ahantu byacitse ku buryo imidugu idashobora kurengana. Twasubiye turagenda kuri station d'épilation yo ku Buterere ya Setemu, aho twasanzwe abanyagihugu benshi baratwaye ku Buterere. Aho hose rero cyo kimero ngaha aturi, aho hose twatwaye twamaze kwagira umugambi, turafise imfashanyo twabahawe ni banki y'isi yose y'amafaranga atari make. Mugabo kugira ibikorwa nyezina bitangure bisaba yuko banki y'isi yose yatubwiye yuko kugira ibikorwa bitangure ibibazo byose bijanye n'umuzibukiro hamwe n'ikibanza cyo kubakamwo ikibanza tuzokuba ico twita station de rétention y'amazi teza kuba twakironse. Gushika ubu rero ibijanye niyo financement banki y'isi yose yaduhaye biciye mu cyo twita PIRI, twebwe byasa nuko biko biragenda neza kuko amasoko yose yaratanzwe. Ikijanye n'umuzibukiro kwibarage rya mbere twaje kuyatanga, naha turi ngaha mu Carama naho nyene twarabihejeje. Ikibazo nyamukuru gisigaye kugira kive mu nzira nuko turonka ikibanza mu kibanza ca Setemu kugira twubake amazi ava kugira tukanarize amazi duhe inzira uruzi Nyabagere na Kinyankonge kugira acaja muri iyo base de rétention, hanyuma amazi ashobore kubandanya. Ivyo rero nico kitugoye. Twari kumwe n'izindi nzego zose mwayibonye, turi kumwe nabo muri Setemu, turi kumwe nabo muri meri, twari kumwe n'umushikiranganje atwara amazi n'ibitunganya by'ibisagara, turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa gutunganya ibisagara, turi kumwe n'abayobozi batari bake bo mu mushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu, kandi baba bayobozi bari barakoranye kugira bakirabire hamwe. Dusaba rero yuko uko bimeze twogerageza kugira turabe yuko muri leta ico kibanza coboneka kugira iyo ngingo banki y'isi yose yafashe yuko ivyo byose biva mu nzira ikuraho kugira ibikorwa bitangure. No bamenyesha yuko nuno munsi naho twovuga tuti baduha ico kibanza c'imetero 145 ku 180 ibikorwa byoca bitangura. Hari habaye ukutumvikana no kudatahura ibintu bimwe kuko ishiramwe Setemu ryaragize ivyigwa bavuga kandi basa nuko ariko bararonka imfashanyo, mugabo imfashanyo itabaye ikiboneka vuba ko hajya ahantu bategerezwa kuhashira ico ibi vyo guhingura imicafu iva mu rugo. Rero nibaza ko nitwava ngaha turagira icegeranyo tuzoshira hamwe ku rwego rw'abashikiranganje ku rwego rwo hejuru kugira dufate ingingo ikibazo kive mu nzira turabe ko ivyo bikorwa vyotangura. Ibi rero bizodufasha kubera nitwamara guha inzira ururuzi Nyabagere na Kinyankonge, aba bantu mwabonye bavuye mu zabo bazoba baruhutse. Cyo kimwe no ngaha turi ko ngaha naho nyene tuzohubaka amazi ava hejuru umusozi ahanashikira asubire gufata inzira mugabo yagabanije umurindi.